Yega wa mukongura kabandi Mundakunu munjogoza Yega fangangura kabandi Oh yeah fanga Jega zayo go emotion nuko ushaka kwiyumvira ugati shaka ni mwinshi uku naho basi nagize gushira n'igipara umutwe byose bikuva kurumva je uko niyumva uramaze kudiraga umukobwa akemera WIZ designer iyo adiraza umukobwa akemera akajamba cyavuga direct ubwo nyene naka akajamba ubwo nyene acavuga umukobwa bwa ati yego ndavyemeye uca umubwira gute Yeah, my people, everybody, it's your boy Star B, aka Umu Freshman, aka Star B, Umu Big Boss. Yeah, ni cameraman Chris Photography ariko arabikora fresh kugira ibintu bibandanye bimera bien sana kugira omo n'impumyi zopfume zibona ibintu bito basi. Yes sir, uno musi tobazaniye umu star WIZ designer pondi so yeah African party man. Wagwan Muramezi neza. Yeah, je ndashimana tu yeah. Ikaze kuri God Official TV. So waramugije mwese kandi nakiriwe neza from myself. Yes, I want to ni Star B agarutse kuri God Official TV ababwiya yuko yazanye Pondis African bad man muri kino gihe ariko arabikora fresh muri ino industry ya 257 ariko arakora cyane kugira umuziki ubandanye utera imbere mu Burundi no hanze y'igihugu aheruka no kuduha igisasu bita akabandi yes akabandi ariko WIZ design udukundire tubanze duhere ku by'inyuma kubera ni ryambere tubabonye kuri God Official TV. So thanks na kimwe, so I'm here, we have to talk. WIZ designer muri kino gihe ufatiye no kuvyakera yibona gute? Ari minduka nyinshi tu ngira nawe urabibona, just before and after, so turashimira Imana ko bimeze gose. Duhereye ku vyambere rero nkuko nako ndabivuga, eske WIZ designer yahereye kuri Nyampinga aw? Yeah, ni Nyampinga, yeah. It's my official songs. Nyo natanguriye ko ikindi nuko nabaye bukore nuze ya cover ya ya Big Feezer ariko official song yiwanje natanguye ni Nyampinga. WIZ designer tumenyereye abastare bo ngaha mu Burundi iyo bakoze indirimbo ya mbere bakunda gukubita amaswati ariko wewe yaje izana na mahiti menshi. Dufate ko WIZ designer yahora akora music kera ariko akamenyekana Nyampinga. Oya niko mpamvu nakwishuye ni nimba waravye bio yiwanje Nyampinga yo ndirimbo yanje ya mbere izindi zaje kurikira mu nyuma nazikaza kandi bosose barazizi na ndirimbo nimba batazi yiwanje WIZ design. Ikindi naco narigeze kuba muri group umva twaririmba turi group byari nivyo muri quartier apana byo kuja kuvuga ngo we fight nko muri game just like that, no? Tari muri group twiga the way cyo gukora umuziki nimba dushobora gushika kure ibintu nk'ebyo ariko official indirimbo yanje ni Nyampinga niyo ya mbere akabiri positive n'izindi zagenda zirakurikirana ya. Nakahe kantu WIZ designer yoba yarakoze kugira indirimbo yiwe ikijya hit kandi ari ya mbere? Nukubw'Imana na target jenye baza yuko iyo uri kurakora office vision n'Imana irabibona just ni bari ngombwa ko ishaka gupushinga ko Imana ipushinga umuntu ariko arafightinga canke isova umuntu ariko arifasha nawe ni wowe ujyama mu nzu ngo nakoze indirimbo ngo citoka ngo ibe hit, no? Urashaka kuryama peut-être ukabona Imana irabikoze mugabo kenshi ni gufightinga ikintu uri kurakora wemeze yuko ijana ku ijana yuko wapambanya ahantu ugeze ukuboko wowe amamana nayo ikashiraho kundi kwayo. Eske WIZ designer burya ntiyoba yaje ku gafaranga keshi
vyagenze gute management yiwe yaramworohesa kugira yaramufashije kugira kijya gikorwa kice kiba hit cyanye nta na management wari ufise uko tubimenyereye no kuri bamwe gusa bo babanza gukubita amaswata je na management nimwe mfishe gushika no kuri no saa na management nimwe mfise kandi sindi muri management umva ndakora for myself ndafightinga je na staff yiwanje umva management yanje ni staff yiwanje ko ufise gusaba supportinga just abashira ukuboko kwawo bavuga ati katugupushinge ibintu nk'ivyo mugabo na contract y'umuntu ushaka kuvuga ngo turi kumwe nawe ngo niwe manager wanje cyangwa ndi muri manage company kanaka nawe nkora kubyo wanje nka WIZ designer imani kamfasha ibintu sora abantu bakavyakirira neza ya ni WIZ designer rero yasohoye Nyampinga ariko nta ndirimbo nimwe twigeze kubona yoba yarakubise swata nta ndirimbo nimwe zose zagume ziba hit mu bantu ziguma zivuzwa mu makaraoke hehe eske WIZ designer twiyumvire gute yuko ni kwereka atandirimbo nimwe yiwawe iri kirakubita swata no kubw'Imana muze niba munakubwiye ati no kubw'Imana Imana nibipanga iyo bimaze gutegurwa yuko bizogenda uko nuko nyene kari maze iyo bimaze kuba Imana ivuze ati umunsi uzogira uko nuko nta kimwe kitananira niyo Imana amaze kuvuga WIZ designer ni kihe kintu cyamutumye ashaka kuba umuririmbyi ni impano tu ni impano kandi avyiyumvamo biba ngombwa ko ndirimba ya WIZ designer araduze imyaka n'imyaka irahaciye ashitse ku kabandi irega wa mukobwa urakabandi mvise ukuntu ngo cyokoza irega mage WIZ designer freestyle gato yikwanza baby tonight zingufate ngo lagiye ubiginyashi oh yeah fange nae mufate ngukunje ngubiti ngoni kumazi oh yeah yega wa mukongura kabandi ndakunda nchogoza yega fange ngura kabandi oh yeah oh yeah fange yes shake it merci beaucoup WIZ designer inspiration akabandi wayikuye he byaranjemo tu ndumva ko nshobora kuririmba indirimbo akabandi none kubera iki washimye kwita indirimbo yiwawe akabandi ako kabandi byakujemo gute byatanguye gute nigiki cyagutumye ushaka kwita indirimbo yawe akabandi nakubwiye ati inspiration ndashobora kuza akora ikintu utazi nenge naje cyaje kizanana aba mu nyuma maze kubona yuko ari ikintu gifise way nziza cyane ari theme ishobora kwakirwa n'abantu kubwa mbere ni theme kugira ikintu gishike kure ni theme d'abord kamenya ni theme ngiye gukora ni nzo cankoresha ukunzu ndabigenza ukunzu cha muri street meze ukunuko so byose biva kuri theme kwanza d'abord muri ijya ndirimbo turasangamo akajambo tambisha yo mabiga yawe uzungu bwanje WIZ designer kubera iki washatse kuvuga ngo tambisha ayo amabiga kubera iki washimye ku ako kantu washimye kugashiramo gutamba nyene wumva ukura mu bisanzwe y'umuntu ari muri vibe ariko aratamba dance zose zibaho urumva urakunda umukobwa ariko aratambisha amabiga bisa nguko exactly so ubwo niyo umuntu ariko aratamba nyine atamba dance ziri zose ubwo maze kuvuga ati amabiga atambisha amabiga cyangwa ukuguru atambisha ukuguru cyangwa ukuboko cyangwa umutwe n'umutwe we gusa waciye ushima amabiga waciye usubira uravuga ngo la ubusore bwanje kubera iki just ubusore nyene ubusore warushatse kumwumvisha ko uri umusore utari umugabo cyane exactly umusore abakwiye kugira ingufu nyene ku muntu ko genda umusore kanambe nawe uri kuratamba kanambe ibintu just like that WIZ designer arakoresheje mu Queen video Sky Nice mu Queen video yagitinze fresh yabikoze neza biriko byatumye bivugisha abantu benshi
no ku bintu byinshi twagize n'ubwoba abenshi yuko uhavura ushikira mwene wacu iyari Olege. Eske wowe bariko barabivuga ahantu waruri wiyumvise gute nka wewe ubwiwawe nka WIZ Design? Urashobora gucira urufu umuntu Mana nayo ikamubuzima, cyangwa urashobora gucira umuntu urubanza Mana nayo ikamubera umavoka. So je Mana arambere umavoka ko nta kibi nakoresheje hajya ko cause everything's be obviously urabona mu mafilme ibica hose ku television, indirimbo zo hanze zica ku TV yacu barabibona. So nagishasa kiba kiri hajya mu bisanzwe. So just umuntu akoresha ijya creation kugira agire update industry. Uri umuntu wese abona ati industry kwiratera imbere mu maidekana haka nitwe tukwiye kubikora, si ujya cyangwa jewe wewe ujya n'ujya nibyo tukwiye kubikora ujya toreke profile y'umuziki wacu. Umuntu ari hanze avuga ati naje nzaje gushiramo inoti ujya ndabona ibintu biko biratora inzira cyangwa muko murashiramo ivyumviro byinshi kugira umuziki utere imbere. Nuko vraiment ni na WIZ Designer rero arose mu video ya acting fresh ukuntu yabikoze we wavyumve uri kuraraba video ubwira iki Sky Nice kubyo wawe? Ubwo mbe ndamushimira sana, yaramfashije twarakoranye akazi neza na challenge yatabura. So challenge arabaho gusa ibintu byaragenze fresh, yarafashe video nk'iwiwe. So ndamushimira vraiment. Sky Nice mbega byarakoroheye kumuronka kugira mukorane, byo bavyagenze gute? Nice Sky naramuronse byarabaye easy cause arazi byari ibyo ndamurondereye cause ndondera umuntu arakazi cyangwa service mbona yuko ari we ashobora kuyishobora mu gihe byananiye yuko no muriha cyangwa ko handi ashaka kuvuga ati shaka service kanaka umfashe dukora ukuntu naje mfise imwe nimbona yuko ushaka kunsapotinga is good. Mugabo yarasupportinze twarakoze bien. WIZ Designer biravugwa cyane yuko Sky Nice yo bari mu bantu bashatse yuko mwoja muri love. Byaravuzwe cyane mbere, bamwe bakavuga ati eske WIZ Designer bigenda gute ujya mwana ntiyamubona kweri byari bimeze gute? Ati bamwe bakavuga ati ubu hongera yamusize muri video bigomba bigende fresh, ariko abandi bagasubira bakavuga ngo bakundana n'umuhungu w'umugenzi wiwawe. Eske WIZ Designer kuri katashimye kumutora ijya mbere kandi ujya mudemu bavuga yuko yari yaragupfiriye kuri WIZ Designer tuvuge yuko ivyo bintu atabijamwo canke yabaye bwavyikatenye n'ubwiyo? Wapi kwe nanijo nihe na bihaye umwanya ngo nina nini. So je mu bisanzwe buri umuntu wese wafise type z'umukobwa bashaka. Je type y'umukobwa nka Nice Sky kuri cyo navuga yuko atari guyanje wapi. Umukobwa ashobora kuba ari mwiza ku bandi kumwe ugasanga je mbona yuko asanzwe cause abakobwa benshi mu Burundi ni beza. Sinobura umuntu uvuga ngo uyu n'umukobwa ashobora gukundana nawe kwa no mugabo byarabaye nimba byarabaye mugabo sinigize nsoka ihangane sinigize nsokana nawe canke nina nini twahuriye mu kazi turakora akazi karahera tumubwire yihangane. Ndashobora kwihangana kubera afise ubundi d'abord. Cyane mumva ngo afise ubundi umugenzi tugendana, so sindabimenya neza 100% niyo mpamvu natavyemeza. Mugabo je nibazazibasigurira wenyene. WIZ Designer araciye imisi utariko uratwereka ibintu bishasha, ariko hari haciye amezi menshi gusa wazananye umuvuduko muremure. WIZ Designer nakaye kantu yakoresheje kugira indirimbo yiwe ikimera fresh bice bigenda neza, abandi badakoresha tumenyereye abandi baca bazima. Nakaye kantu wabanje kugira webwe ati jewe reka mbanze mpoweshe mbanze nkore kano kantu indirimbo yanje izoci iza iba hit. Nikiye kintu wakoresheje bro? Ni strategy tu no kumenya the way ushaka kwicisha indirimbo yawe ku bantu kanaka ushaka kwirondera ko umuntu nishoboza byose. Urarondera family ukavuga ati shaka mwe mufashe kunuku ibintu bigenda kunuku turabe ko tukora. So byo byose biva muri organisation to na bindi. Iyo maze kuorganiza ibintu neza ibintu biragenda fresh ukubita frappe amaze kwitegura uvuga ati kwiruka je niteguye nimba ari kwiruka twiruke ibintu nk'ibyo.
WIZ DESIGNER tuvuge yuko muri kino gihe yari yafatiriwe n'imitahe canke yari yabanje kurindira abandi babanze biginagure hama wewe azoze ashiramwe akantu. No, ndafise ipi ndiko ndategura kandi izosohoka just next year mba nk'umwaka uza canke nkayisura muri umwaka mugabo ndiko ndayitegura yuko ushaka kuza mu mwaka uza nko mu kwezi kwa mbere canke kwa kabiri canke kwa gatatu. Hama ikindi naco nibikorwa turiko ndategura hama bijura ziko abantu sometimes tuba turi mu bintu byinshi cause dufise aho tuba amazu nini marasiyo kwa nyambaro nini aho duca hose uva tuba dukeneye tugume turi classic nyene. So buri kintu cyose niko ipanga kandi iyo uriko urakora akazi turi kurahigana n'umuntu wiyizi uvuga ati je ndo mukinyi mwiza bajya naho bugira amantrenema yabo naje ndafise aho ngira amantrenema yabo iwanje so tuzuhira mu kibuga dukina umupira ama utsinda tsindi nuko mu bisanzwe. So hajya uri kurakora ikintu nuzukora ikintu ariko uriyumvira umuntu ngo uyu muntu ngo kwano uzokora ikintu wowe nyene kubwaho uvuga ati ndagikoze ndi ya pose y'amezi 3 canke 2 canke 1 canke 2 semaines canke kwa bivanye n'ico ushaka gushikako na vision yawe ushaka wigera kuko si fresh wojya pose mu gacu ryama no wojya pose ubitegura ikindi kintu kiza kiruta bijye byose ushaka ko warakoze canke gishobora kuba gifise agaciro kanini ubona yuko ubwiye iki kintu kibe nkuko ndagishaka reka mfata amezi kanaka nyuma nkunzo wanamaze kuyitegura neza nuko WIZ DESIGNER rero yarasohoye akabandi ubu uye nkuko yari yavyitanguriye ubona abantu bariko bayisupportinga gute abantu bayakiriye gute uri kuronka interest zimeze gute biriko bigenda gute biriko biza nkuko wabishaka cyane bimeze gute ni hit song kuko agenda isora haciye hafi nka semaine nza kugira show ari show nagize kuri Bamako ndiko ndaririmba so abantu bose bararirimbye bien ubu ubona yuko ikintu wakoze ko cyagiye kandi ni na hit song uyibonera mu commentaire cyangwa kumva ama feedback kwa utaraje no kuri stage urabimenya. WIZ DESIGNER rero udufashe gato tubanze twinjire mu buzima la vie privée wawe gatoyi umuziki wakwise WIZ DESIGNER amazina abavyeyi baguhaye nayaye Christian Uwimana yarize canke ntiyize yarize yarahejeje amashuri exactly. WIZ DESIGNER ni muri kino gihe tubona aho abandi bastari bidandaza ku bintu apana kwidandaza mu muziki ariko bidandaza ku bintu nyene Neza yuko emotion nuko ushaka kwiyumvira ugati saka ni mwisho uko nagize gushira n'igipara mu mutwe byose bikuva kurumva uko niyumva icyo ngira mugabo ari ibindi natashaka kurenza nk'ibintu by'ubusazi mu mutwe bitabaho amwe murashira ikintu gifise basi good look umuntu akubonye avuga ati nayabishizeho nishwa kuko buri kintu cyose kiba ku mubiri w'umuntu nishwa yiwe gato cyane turavye amapicha yo muri akabandi turabona WIZ DESIGNER amaso yari yatukuye baravuga yuko WIZ DESIGNER yo bakundi bangi we ubivuga ku iki bro baravuga ko mu kabandi wari wafyiriye ico bitagufyirira ngo wari wafyiriye bro ubivuga kwiye abantu banzi nyene bashaka kunjija mugabo je nshaka kwijija ngo je ngo nuko no bikubwira nshaka kubitahura cyangwa ngiyashaka kubitahura me bajye abantu banje bo hafi bashaka kubwira cyara n'urumogi canke namwe nani ariko just hariyo seni igusaba gushaka kwaktinga yuko uri kurano tabi cyangwa urumuniga cyangwa umuki mugabo usanga uri muri life yawe sibyo bintu bayeho sibwo buzima bwawe no. So just hajya nako ndaktinga yuko ndomuniga mbaye kujya mfise ya look kwa ariko sibwo buzima bwanje no vuga ngo WIZ DESIGNER abayemo sawa WIZ DESIGNER African Badman kuri wewe ni iki it's my blend
yeah ni blend kandi ni big family kandi big dream kuri jewe. Yeah. African Badman ni brand yiwawe. J'espère sinzi uko nayibonye kwa Didier Kiss sinibuka bien. Nabonye umenga kuri Instagram handitse ngo CEO African Badman. Gabura umuntu wese arafise icyo ashobora kuvuga. Kugira just aronke challenge biciye kuri umuntu ari hit. Ngira urabizi ngitangura music buri umuntu wese yanyumva yuko ndi African Badman go till now. Kandi si kuvuga ngo umva before yuko nangura no muziki kuririmba. Niyo dream yanje niyo aka yanje nje nari mfise. Yeah. Gushika n'ubu abantu bamaze kwibenyera bamaze kwimenya. WIZ Designer rero umuziki umise WIZ Designer yahora yitwa Christian. Eske ataraba umustar ataraja muri ibi bintu byo kuririmba WIZ Designer yakora iki yakunda iki byari bimeze gute? Nari umuntu yanatekereje amedita yumvira ejo canke ya ejo ya ibintu nk'ibyo then akunda gusa ku ishure sinakunda kuja mu gakuku kenshi je ya muziki ni watangiye kunora mu bantu mbwa me sinagiye mu bantu batagira akamaro naje mu bantu bafite akamaro ko abantu je nshaka kuvuga abantu twagendanye bose abantu bafite akamaro tu. Umunsi WIZ Designer abona yuko yabaye umustar yumva yuko ari hit yabibonye gute byagenze gute yavyakiriye gute kwanza yabibonye gute? Bon ni ibintu bitaboneka kwanza festival si ibintu bavuga ngo ndabibonye ngo ngo bijya no ni ibintu bitaboneka ubibonesha ubwenge n'amaso muri wewe nabwo uvuga ngo ndabibonye ngo bijya ngo ujya WIZ Designer ngo ndamustar no uyibona muri wewe mu mubiri mu bwenge muri spirit ikindi naco byakiriye fresh kandi abishimira cyane kubona abarundi banyakiriye bien barasupportinga baramicizera and until now urabona narabagwisha hasi. I'm doing good. WIZ Designer tugusabe gatoyi uhere freestyle ku ndirimbo akabandi nyene ku gitero kigira kabiri tambisha amabi gayawe gatoyi turagakeneye gatoyi kuko harimo amajambo menshi yinyegejeyo cyane indirimbo n'ubiri kiravugisha abantu benshi turekanye no mu Queen video unyiri kiravugisha abantu benshi aga freestyle gatoyi sinzi ko tuba turiko turakugora pardon sana. Bon tambisha amabi gayawe hera bangu busongo busori bwanje makamongo kamoja kawe ega wa mukongura kabandi mundukuna ngonjogoza ega fangengura kabandi oh ya fange shake it. WIZ Designer yo bro ngwa kamoja ni yes sindiko ndabitahura neza bimeze gute? so bisigura ni long time mugabo ni ibintu nyene umuntu aririmba sometimes ibintu bigatuma umuntu agira yumvira nawe what yashaka kuvuga iki kuja imbere kwa kono ufata ibintu byose bishire bibe obviously. Merci sana WIZ Designer tugushimire ku kuntu watwitavye bikagenda neza ariko udukesyo tubiri twanyuma. WIZ Designer iyo mukobwa kwanza arigera aradiraga umukobwa na rimwe akamutera ipoto canka akemera turafise ama information make kuri ivyo bintu miyaranje ntimutubeshe vraiment kudiraga umukobwa akana ipoto yego wapi nta na rimwe no basi uramaze kudiraga umukobwa akemera WIZ Designer iyo adiraza umukobwa akemera akajamba cavuga direct ubwo nyene naka akajamba ubwo nyene acavuga umukobwa bwa ati yego ndavyemeye ucumubwira gute? Aga kugira umuntu kudiraga umuntu samajambo menshi kwa no just a festival kwa muri abagenzi amikingi kumuyumvamo kakwiyumvamo amejambo ndagukunda ngiye kucumubwiye umva bakubwira ati ndavyemeye nawe ucumubwira ndagukunda. No banza kumubwira ati ndagukunda akagira ati ndavyemeye gikurikira
Chakiwa umunezero tu ngatangura kuyaga ibindi rero bisanzwe kaje. Yeah. Sawa murakoze cyane. Ni WIZ Designer rero ndakubwiye ko yari Star B mwari kumwe kandi no babwira yuko ari indoto yiwanje ibaye yarize nene nashatse ko twokorana nawe ariko byari byarase. Sinzi ikintu kiba ku kuntu usanga muri ko murareka kutwitaho twebwe abafanzi banyu kandi ari twe ba boss banyu bibagendera gute? Turabitaho niyo mpamvu ubona ndi hano kweri kuko yabana bitaho singiye kuja. Jewe ndashobora kuba ndose n'akanya ko kuvugana nawe ariko hariho ubundi ndazi bigomba byase nyene byase yahevye ni nimero yafuse kuvuga ko ari jenance usanga ari umwanya nini kwa ya mugabo iyo byamaze gutora inzira plan babiteguye ibintu byose birakunda ya. Sawa, merci beaucoup WIZ Designer rero tubashimire cyane kuri kano kanya mwaduhaye abakunzi ba Gati Official TV murabibona yari WIZ Designer yari kuri micro za Gati Official TV bro banze gende basezeye kwanza bro. So see you soon nibaza yuko very soon nzogaruka kuri no television so ndabakunda cyane I love you. Yeah. Yes I want to everybody it's your boy Star B ari karabikora fresh no mustari WIZ Designer muri ino industry ari karandikisha izina ibintu bimeze byensana ababwira yuko mubandanye mwinjoyinga nakabandi akabandi kariko kajya hiti cyane muri ino miss umuziki wa miss WIZ Designer ariko akaba yitwa Christian. Yes mubandanye muryoherwa yari Chris Photography ariko arabikora neza kugira impumyi zizovume zibona utuntu duto gusa WIZ Designer aboneke kuri Gati Official TV hariya subscribe imunsi kugira ibintu bibandanye bigenda neza. Everybody it's your boy Star B yaga.